ati mbega mwananje we ati nyamara mwananje ntumbaririke kubabaje. Mushinga ntahedeho uyu nundi mwanya kandi turonse wo kuganira tuvugana ivyo mu Burundi ivyo mu gihugu cyacu ukuntu vyifashe. Turabona ko leta ihari imaze gushimisha abantu benshi haba mu gihugu no hanze ku buryo tubona n'ibintu bigaragara mu gihugu. Turabona ko twaronse imfashanyo rero bakuronka imfashanyo nyinshi cyane zinjira z'amafaranga yo hanze ku buryo buni dolari washaka kuvuga ko irazanuka. Ni inkuru nziza kuri bamwe no ku banyagihugu bakunda igihugu. Andiko mvuga amafaranga bumva bavuga ku radio ashika hafi igice cy'umuriyaride canke yaba umuriyaride w'amadolari. Iyo ntambwe uyibona gute nk'umuntu ari mu mashira hamwe adakurikira inyungu za politike ukaba userukira abarundi kandi ukaba uri umurundi? Iyo mfashanyo muri Renape muyibona gute canke iyo ntambwe twe muri Renape Burundi Alex tuyibona neza cyane kubera ko nkuko twabivuze mu kiganiro cahera n'amahera yo gusahiriza mu bikorwa by'iterambere cyane cyane kuduza ikivi leta mvyeyi leta nkozi yari yaratanguje mu gihugu cose. Kurazi yuko ari ibikorwa by'iterambere byayimaze kuba byaratanguye mu ntara zose z'igihugu ku mitumba yose haba cyane nk'ivy'amakoperative muri wa mugambi mwiza wuko umunwa wose uronka icyo ufungura umufuko wose ukaronka amafaranga. Ni principe nziza rero kuba ayo mahera yo babonetse izo mfashanyo zimwe ziraza ku bwinshi bizoca vyorosha muri iyo migambi kugira ishobore kuba yo ufata uwundi murego ishobore gutera imbere ku buryo budasanzwe. Ndetse n'inuzenya byantuza unemployment cyangwa ibi by'intuza by'ubushomeri bivugwa mu gihugu twizera yuko biciye muri izo mfashanyo yuko buzogwizwa kuko amahera aje gukora mu gihugu amaproje akorerwa mu gihugu abantuze abana b'u Burundi cyane cyane mu batari bafise ubuzi. Turizera neza muri Renape Burundi yuko bagiye kuronka akazi. Amashi ewe Burundi uragasidimanga ewe Burundi uragasidimanga ewe Burundi uragasidimanga ariko rero mu busanzwe ayo mafaranga nubwo tuyumva ko ari menshi aza banyene kuyatanga canke banyene kuyadufashisha bayafashisha bafise intumbero kanaka kwaza gukora igikorwa kanaka. None wangaho nibizozana ingorane kandi tuzi ko n'u Burundi bwifitiye imigambi yabo barumvikanye canke hari ahantu babisomye canke bimeze gute? Muko bimeze mu bisanzwe ni naco leta y'u Burundi yahoze haranira ndetse ni navyo bimwe mu bye byateye agashavu bari basanzwe batanga imfashanyo ku Burundi basa n'abari baciye bigumura cyane ngiye bagiye no gusaba yuko nk'amashira hamwe ama ONG les organisations non gouvernementales yuko zosubiramo zakagenda kwandikisha zikerekana n'ibikorwa zimwe zirakora mu gihugu cyane yuko basaba yuko nk'amashira hamwe yaba amashira hamwe yigenga haba ibihugu biza gufasha Burundi yuko vyoza bije kuduza imigambi leta yagize ntuzenya yashizeho ijya ntuzenya bayita ntuzenya PND ni Plan National pour le Développement. Okay, nuza murujya mugambi wa ntuzenya PND w'intuzenya w'iterambere ry'u Burundi. Nibaza yuko basaba ntuza leta y'u Burundi yasaba yuko aboza gufasha Burundi boza baje gukurikiza ntuzenya le plan de développement d'avenir ku ntuzenya z'igihugu apana kuza gukora ku byo bipfuza. Muri ico gihe urumva yuko amafaranga yatanzwe bakavuga bati dufate nko n'amahera atanzwe kuza gufasha mu ntuzenya mu gisata cy'uburimyi canke mu bworozi canke
bakaza guteza imbere mu bijyanye na ntuzenya no gukingira ibidukikije. Mw'ico gihe muri iyo ntuza muri uwo mugambi wa leta yari yasizeho muri ico misanzwe baca bagiye ntuza bakurikiza iyo ntuzenya iyo Plan National pour le Développement du Burundi basanzwe bari barasizeho uko bari bafise ntuza vision yo barakorerako. Urumva muri ico gihe baca baza kurangura imigambi yari isanzwe ihari. Gusa twe mu ntuza muri RENAP Burundi tuvuga tuti cyane cyane nk'imintuzenya nk'amahera batanga mu bintu bijanye no gufata mu mugongo igisata c'uburimyi ubworozi gukingira ibidukikije mu gukingira ibidukikije ibikorwa bya bisanzwe bigeze kure kuko igisata c'intuzenya c'urwego rw'umutekano rwari rusanzwe rufise ico gisata mu ntoke basanzwe barimo barakora ibikorwa bikora inka aho batera ibiti ku mitumba yose igize igihugu c'u Burundi. Ariko mu ntuza nko mu gisata c'uburimyi nivyo hari hasanzwe hari ibikorwa bimwe birakorwa hirya no hino mu gihugu biciye mu ntuza mu makoperative yo kwiteza imbere ahurikiyemwo abarundi bose mu migwi yose igize intuzenya igize igihugu. Ahanini yatwe twavuga tuti nibaza yuko nk'amahera baba batanze bavuga bati nkajya amahera batanze aza gufata mu mugongo umugambi wo gufungurira abana ku mashure. Nibaza byobaye vyiza leta iravye ikawukamisha igakamisha ry'amafaranga oye yuko kuko mu bisanzwe bace bagenda bakagura ibintu bakabaha bakarya ni nkuko wowe uri imbuto kuko ntawuzi ni ryari bazogeza kubandanya bafata mu mugongo uwo mugambi bashobora kugera igihe bakavuga bati umugambi turawuhagaye bisigwa yuko bagatse amafaranga n'umugambi mu Burundi uzobuhagaze aho byari bikwiye yuko baraba ukuntu leta ifite amapezana manini niraba ukuntu yotunganya ibikorwa hari ibikorwa vy'uburimyi dabo nimba ari umwaka wa mbere bawukuremwo ayo mahera atanzwe bayakoreshe mu kugwiza imirima ivyo bazofungurira abana bazohora bafungura ibintu bonyene birimiye bagende babigwize baze kuvuga habe n'abantu bakura muri iyo mirima nimba amnuzenya kwishuri babafungura intete z'ibigori bakabafungurira ibiharage imyumbati n'ibiki ivyo biterwa bigende bigwizwe hose basheho imirima avuga bati ku mashure tugomba kuhashira uburyo buza gutunganya bene iyo mirima izohora igaburira abana b'intuzenya biga kw'ishure hakabaho ntuzenya amasezo n'imiburiburi bakavuga bati tuzora tuza gufasha mu nyuma mu gihe nk'iyo bateye ibintu bakabona yuko bitagenze neza ko ari igihe ushaka gusanga bitagenze neza sezo ntuzenya zo kwimbura zishobora kugenda neza mu bihe byose muri ico gihe muri ayo ntuzenya bashaka kuvuga bati turatanze aya mahera agende gufasha muri uwo mugambi wo kugwiza ibifungurwa abana bafungura kuko se nabo bonye nabo bifunge bisigaye barimye byinshi bakimbura basha no kwishora ku masoko n'abandi bene gihugu bakashobora kwaronkera koyo ico vuze nico cyo kugira ngo bafate nk'imbuto seed funding ni ikintu gikomeye cyane ariko umenye ko ari byo bita les conditionnalités ziza nizo fashanyo ku buryo usanga ari umubayer canke no yakiriye iyo fond bateza gukorera hamwe akavuga iki cyabaye kandi muri plan national de développement tuzi ko ariko bimeze niba ko tuba turiko turagira confusion. Nibaza yuko ntaguciriyemwo leta ibwiye umuntu muri abo babahizo mfashanyo akabwira bati nivyo uduhaye ifi ikomeye hako tuyijya duhisemo kuja kuyiterera mu nyanja kugira ibanze gwire. Nibaza yuko utobara umugambi mubi ikibi nuko ayo mahera yozimira agaherera mu mifuko ya bamwe n'abandi bavuze bati tugiye kuyinvestisa kugira tuyagwize ivyo twedukene tuzoye tubironka localement tutayenze kuja kubirondera hirya no hino. Naza yuko umubaye adashaka kuvyanga kuko ni suggestion batanga umuntu atanga amafaranga mukamwereka ingene ukeneye kuyakoresha iyo bisiguye neza bagasanga ugomba kubigwiza ku buryo hazoba iyo ntuza dependance yuko uzohora ugenda minsi yose wamugenda gutega amashu uvuga ngo mfasha amahera yo gufungurira abana mais plutôt ukaza ukayagwiza nimba abana ukeneye yuko uzozura baha amata mu kuntuzenya kw'ishure ukavuga tuti rero tugomba tugura inka tuzorore ku mashure bazohora babakamira. Naza yuko umuntu yatanze gufashanya yuko adashobora kubyanga. Hanyuma ikindi naco rero hariyo umugambi mukuru watanguye mu myaka iheze igihe nyakwigendera Petero Nkurunziza yarakiri mu kubutegetsi umugambi wita Plan National de Développement. Uwo mugambi tubona ingene vyinjira no muri amafaranga baronse canke yabonetse. Inama ubwira guverinoma kugira ngo habe ikintu cha transparence ikintu cha accountability tuza mu Congereza yo bari yahe
inama twogera leta y'u Burundi twe tuvuga tuti ntabe cadre ntuzenya legal cyane cyane kubera twagiye turabona yuko iyo yagize bakashiraho urwego rwa leta si kenshi umuco uboneka neza twosaba ahubwo yuko boshiraho ntuzenya botanga ntuzenya access haba ku masosiyete civile nka twebwe dusanzwe dukora muri societe civile kuko ivyo bakora bikorera ntuzenya abarundi twibaza ko babikorera leta ubwayo leta igizwe n'abarundi ivyo bakora bikorera abarundi niba permette untuza amashira hamwe tugende gukurikirana ivyo bintu dukorana nizo nzego ubona gomba za leta ziba zisanzwe zijeje gukurikirana ntuzenya ikoreshwa y'izo mfashanyo ariko bemerere yuko nabigenga haba mu masosiyete civile canke abandi baba particulier tugenuze bakeneye gukurikirana ikoreshwa y'ayo mafaranga ushobora kugira ntuzenya uruhusha rwo gushobora gushikaho tubazi ivyaye ingene ngo biragenda nimba mbavuze bati ari ibikorwa dutegekanya kuzokora ibi nibi amahera azokora muri ibi bikorwa naya turagenda ku rubuga tukaraba yuko ivyo bikorwa bimwe birakorwa tukaraba yuko n'amahera batanze arimo arakora ivyo batubwiye yuko ari vyazokora muga muri ico mu gihe bovuga bati amahera araza agashika kujya nyene ashika kinja mu kigega ca leta ntihagira abantu bakurikirana ngo barabe yuko ntuza the results the expected results yuko zimwe ziragaragara ku rubuga muri ico gihe namwe usanga amahera aguma nyerera bakavuga bati byarakozwe haratejwe ibiti bingana uko ibi nibi muga bagenda kuraba ku rubuga asanga nta bihari cyangwa ugasanga batanze raporo y'ibiti bye byaratewe mbere ugasanga baravuze bati ari ntuzenya ivyigwa vyakozwe kugira hatezwe imbere igisata c'uburimyi mugabo bagenda gukurikirana ugasanga ivyigwa vyakozwe ni bya bindi bavuga bati akazi k'ibwami kicu wicaye barahura bakisha amaperdienne bashaka kuronka ku munsi bakagira des séminaires amahera yose akazohera muri ayo maseminaire yonyene basanga kimwe bya bikorwa yari yaragenewe nta na kimwe barimo barayakoresha bishinga gutunganya amaseminaire basanga baratunganya ingendo zo kujanza ngo bagiye guhiga ubumenyi bazosanga amahera heze muri ubwo buryo basaba yuko leta mu bisanzwe kubera yuko amahera aza guteza imbere abene igihugu batwemerere dushobe kugira ntuzenya access kuri ayo mafaranga tuze turabaza tumenye tuti kandi ntuzenya ikigega kiyajejwe n'iki aho tugishobora kugenda kuyabariza naha ibikorwa aho bimwe birakorerwa naha tukashobora kuyishika tukagenda tukabona tuti igikorwa bimwe birakorwa nk'ubu dufate bavuze bati ari imirima yatunganijwe naha tukagenda tukahishika tukaraba yuko koko iyo mirima imwe irakorwa apana bimwe byo kugenda gusa bakagira quelques hectares ugaza gusanga byarereye aho mu byarereye muri nuza planification tukaringira ntuza akazi leta bizotanga tukabura bisaba ico twosaba leta kandi iyo ari uburyo bwiza bwo kucecekesha abakunda kuyihubura no murindi utari mwiza cyane justement kandi ikindi naco Alex twosaba leta nibaza yuko hari hakwiye ndimo ndaraba nk'umwigisha nkongera nkabanserukana ntuzana Renape Burundi intuzenya systeme d'education y'uwacu ari ikintu kimwe ari agahaze ari nk'ibisata bimwe bitari bikwiye mu kinjana turimo no munsi ari bisata bimwe bya mu bisata vya kaminuza cyane ntuzafakago bitebikwiye kuduha intuzenya kuduha abashomeri benshi mu gihugu mu gihe tuzi yuko Burundi dutunzwe n'uburimyi nukuva ico gisata hari hakwiye ntuza de reforme kujyo dusohora de ntuzenya de professionnels baza kugira ntuza pratique ku rubuga apana baza kutwigisha amateori apana kuza gusora umuntu abantu narize by'uburimyi nayo nzoza kwigisha by'uburimyi kwishure apana kunuzenya ku rubuga dukeneye abasohoka kuja kubyigisha ku rubuga babatama bacu bahora bagiye senior la volley babatama bacu bahora bafatiya imbuto zose bagavangatiranya ugasanga abuze ico yimbura kigaragara hari yakwiye yuko ntuze ico gisata c'intuzenya c'uburimyi n'ubworozi muri kaminuza yuko baraba bakakihostructura bakagira nuza reforme ministeri bijejwe bakarengene boraba muri zimfashanyo zimwe ziratangwa zigenewe ivy'uburimyi ingene bagira ntuzenya budget ijejwe kugira nuza kwa kompanya ntuzenya les stages z'abantu zenya z'abalaureat bo muri ntuza muri ivyo bisata ndashaka nko gutanga nk'akarorero twe nko muri Renape Burundi ko tubibona twe dukwiye kuronka abantu baza gutemberana amadokuma bavuga ngo yuko barondera akazi bashomereye twe dukeneye abantu baza ku rubuga bakagenda kugira ntuzenya kwigisha bajya bene igihugu basanzwe barima mu buryo butabereye bakabigisha ingene bategeza kurima neza ku buryo umuntu afite hectare imwe ashobora kuyimbura mu ibintu ushobora gutunga umuryango wiwe wose
nimba ari umuryango w'abantu 5 ushobora gutungwa niyo hectare kuko iyo untuzenya uburimyi bukozwe neza bugakorwa ku buryo buteye imbere bituma umwimbu gwira ubwo iyo bareta bene gihugu bakabandanya bakora ibintu batagira ntuza desencadre bagenda kubereka ingene ibintu babigira mu isanzwe nico gituma ubona yuko twitwa yuko tubeshejweho n'isuka ariko bagenda no kuraba ugasanga niyo suka tuvuga yuko itubeshejeho ugasanga ntitubeshejeho ku rugero rwiza ugasanga abana baracagwara kwashi abana bafise imirire mibi ku ntuzenya mu miryango yabo ugasanga amagara yabo arabangamiwe ingwara za misi yose akabariho zadukira twavuga tuti n'imiburiburi abantu zenya baheza muri ivyo bisata vy'uburimyi leta yoraba igatunganya nimba ishiraho nuzenya ikigega bakagura ibikoresho byose bikenewe bakabagurira imbuto hari amapeyizana ya leta amatongo ya leta bakayaba bakavuga bati désormais nta muntu azoja kusura kugira nuza stage mu mirima y'abandi ntanze nk'akaronko umuntu uza muri ujya murimyi mworozi nuza yashaje mbona nkira wo mu Kayanza arabikora nta mashuri yize muga kubera mu professionnel wavyo usanga abanuzenya baje muri ivyo bisate rero baza kugira amanuza amastage no twavuga tuti ivyo nivyo bibereye nk'abantu bavyize bakabinonosora muri kaminuza bateza kuba amanuzenya amatongo bagenda bakamenaja bakabaha imbuto kubera yuko ataburyo bafise nimba bakoresha amamashini bakabaha amamashini bajya biga muri ntuza testamenge bakagenda bagakoresha izo mashini sous forme ya stage hama anuzenya umwimbu ubonetse bakagira bakaraba bakavuga bati leta yaduha amafaranga angana uku kugira dushoboye kugira kuri uyu mwimbu nimba munuza mu activité yose bakoze yatunganije stage bakoresheje nk'imiliyoni 10 mu myimbu baronse kuko byoteza kuba intuzenya twifuza yuko promotion yose yosohoka ari koperative to bakavuga bati muri zo miliyoni 10 baduhaye turavye inyungu dukuyemo tugurishije ibyo twaronse twarashoye kuronka miliyoni 30 mwico gihe baca basubiza leta nimba leta baca bayisubiza izo miliyoni 10 donc plus intérêt ya ntuzenya ya 20% dufate hama ayasigaye yose akacaza kubafasha kubandanya mu activité bagashaka kuja kwigurira amatongo yiwabo bazoca babandaniza mu ivyo bikorwa urumva yuko ntabashomeye kusubira kuronka boca baronka ingene babaho nabonye bagashaka no gutanga akazi kwera yuko myimbu ucugenda gwira ku munsi uko ama promotion agenda arasohoka y'abantu za professionnel bakora ibintu by'uburimyi uza gusanga d'ici 5 ans igihugu cyose cyuza aba professionnel bakora iby'uburimyi amanu za mahinguriro acagwizwa abantu zabize ivy'ubudandaje baca batangura kuronka akazi ibintu bigace mu bisaza gusanga ibisata byinshi bya kaminuza nta muntu agisohoka agira iki abura akora kubera ko ikorwa byahere ngaho nyine abantu babuze buba butanguye kuboneka nibaza yuko nk'abo basiga tugwana nawe tuvuga tuti peut-être bashobora kubura akazi tugiye kuraba nk'igihugu cy'u Burundi kimwe kiratekana urona yuko muri leta mvyeyi barimo baragerageza guteza imbere gisata cy'ubutungane aho uzosanga amantu z'amatati atagaragara kenshi abo niho dushobora kubona yuko peut-être ubuzi bwabo bushobora kugorana gatoya nibaza yuko muri ico gihe babonye yuko bigorana cyane amashirahamwe atandukanye ashobora kurondera abantu babavoka iki ni muga ico gisata ico umuntu yoca avuga ngo agipriorize cyane mu buzima bw'igihugu ariko kubera ko iyo abantu nta matati akibahuza hari uko rimwe na rimwe n'amatati akunda gutegwa n'ibintu by'intuzenya byo kubura ry'akazi kubera ivyo umuntu afungurira abana kubura ico umuntu ahereza amaboko kuko nka jewe ntusanga mu matati mu gihe nsanze mfise ico nkora mfise ico mpereza amaboko mugiye umuntu yiriwe kumarigara akaba yaranize agaheza kaminuza akirwa kwirigara yica yarindiriye yuko ngo yumva aho bagiye amapere d'offre ntaro agende guginuza gusaba akazi bigafata imyaka 2 3 4 5 6 10 agarinda agera mu ntuzenya kuja muri retraite atigeze agira akazi ugasanga ndetse n'aba bo mashiramwe ategamiye leta niyo ngo baragira ntuzenya recrutement ugasanga begeze ntuzenya imyaka y'intuza y'uburambe mu kazi waja kura ugasanga nabo bantu nabo bakarondera nta namwe bigeze baronka bagiye ama stage ivyo urumva yuko ivyo byose byoca bigabanuka umuntu amaze kubasohoka akabavuga ati ari kigega cagenewe ama stage ari rentable yinziriza igihugu nabo nyene bakongera bakiyinjiriza kuvuga yuko ivyo bagiye gukora ukuvuga bo bagiye gukorera leta no barakora bagasubiza amahera ya leta yo ari nk'ingurane babahaye muri rusangi amahera abonetse umwimbo ubonetse umusesi karubonetse ukabuwi wabo uza kubatanguza ngo yo ari capitale baronse ama ya mahera nabo bakoye mu ntuze ya muri leta yagenewe ivyo by'amastage bakayasubiza bamaze kuyasubiza bice bibandanye bibateye imbere ikaba cycle ku buryo
twe tuvu nimba ari abana muri ntuza promotion 2020 isohotse isiga umutahe wabo muri ntuza 2023 isohotse igasigabo umutahe wabo muri 2024 gutyo igihugu cyose nta muntu numwe atibarizwa mu bintu by'agashomeri usanga ahubwo no mu bindi bihugu turondera abakozi baza gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Ndabashimire cyane Professeur Deo, ndabashimire cyane mvuge ko muri kino kiganiro ntahanye ivyumviro nka bitatu birashe. Icambere nuko twogira cadre canke forum aho twobariza ibintu byizo mfashanyo ukuntu zikora uronse isoko yani procedure yo tukamenya tukakurikirana kugira ngo abe transparence. Icya kabiri naco wavuze kandi numva umengo gishimishije nuko twofata ayo mahera nk'imbuto seed fund ku buryo tuva tuziko ntayandi tuzoronka ejo nayo nyene tuyajyameko tuyavyaza umusaruro. Icya gatatu naco uvuze ni kuvuga ko chaque promotion yobera nka cooperative. Justement. So ibyo byimbo bitatu ndumva birashe cyane kandi biratomoye twizere ko n'abandi barundi bazogira icyo bayivuze ko hanyuma gutyo gende turahanahana ivyumviro kugira ngo tuje ahantu heza nk'igihugu ihanga abarundi bakunda igihugu cyabo. Akajambo kanyuma mu gusozera kubaraka. Akajambo kanyuma mu gusozera twavuga yuko buraca bugacana yandi leta ntirera amaboko ngo ibone ngo imfashanyirize mu mwoza ava hirya no hino baca bavuga bati n'ibikorwa twe twakoze byo gushobora kwiteza imbere inzira bahora baronderamwe amahera ngo zice zihagarara ngo kubera yuko amahera arimo arava hirya no hino mana nibayafate amafaranga ze bayakoreshe nk'uko atayandi azigera aboneka bayavyaza umusaruro n'imiburiburi nko mu kiringo c'imyaka 5 tuzobe tubona Burundi buri industrialize Burundi bwibaye ko Burundi butanga imfashanyo ku bindi bihugu Burundi butumwa ko kuja gutanga ifungurwa handi ndetse naho umuzenyeje ntuza amajamwe mpuzamakungu WF uza gutanga intuzenye ifungurwa mu makambi y'impunzi hirya no hino buryo bazohora bikwa ku gihugu cy'u Burundi kugira bushoye kugira intuzenya kuba twubahe ibyo twimbuye by'umutekano kugira kigurisha hirya no hino kuko mu bisanzwe umaze kugwanya n'inzara ibisigaye byose amahoro arizana nta ngorane. Urakoze cyane mushinga naye Deo ugira umunsi mwiza cyane nizere ko ibikorwa nk'ibyo bibandanya ku neza y'abarundi bose murakoze. Ewe Burundi ngira ndakuririmbe Ewe Burundi ngucurarange Ewe Burundi ngira ndakuririmbe Ewe Burundi ngucurarange Usa n'ijuru rishari ry'inyenyeri Usana kayaga ko kumugoroba Usana amazi y'umusarara Ekusanya Imana yakungabiye Ekusanya Imana yakungabiye Ewe Burundi uteye igomwe Imisozi n'ikisayangana Nikwikiyaya gihungabana Ewe Burundi ngira ndakuririmbe Ewe Burundi ngucurarange Ewe Burundi ngira ndakuririmbe Ewe Burundi ngucurarange Usa n'ijuru rishari ry'inyenyeri